Acha hiyo vitu njoo kuangalia. Salimia basi. Yazaneza. Bose vipi? Fresh. Baba warafu. Laziko je narinzi yuko maana aboro hasa gucyaga muti. Uko mbaze byo mbaze mwaje ugira kinga. Kaje kuraba first rap muri first gang. The CEO. Kino kogwa wakoze ari benshi batabitahura batanavyumva batumva yuko BEL CHRIS gushika kuri no munsi asense ufise abantu benshi novuga aho akazi yagize kironga arakandi araguhemba kandi arampemba kandi ndaronka utu SMS tumwe basi nahora nkena ndiko ndaturonka asiyo niwe aho mbaniwe kintu cyose niwe none wumva ivyo ntibihagije mijyangire nga 50 ifungura kubera je ndakenda mi urumurindi ujeje kunywa ubunani ubudoge atakena ke mu marira abandi baririmba muri kawaida afise cyane abandi baririmba kugira kumva Diamond mboso ashobora gufasha nyina wiwe nari nakuru mugabice kuri Diamond Platinum nanje abandi barenga 50 babaye ku bwa first gang bakamenya abandi bagore abagore babo bagacha bamenya indi family ibintu abantu benshi abantu bose bategezwa guhembwa ku kwezi c'est-à-dire n'inzu gushakika inzu yunga inzu tubamwe inzu z'abakozi inzu dukoramo ibyo bintu mani n'amafaranga menshi ukacuza nko muri imbere karavuga ngo Jefferson amafaranga afise iki brother ngo MT number 1 nini ngo hanze brother calm down MT number 1 ko nalari diaspora afasha abantu bande bafungura kuberawe eka cyo turabama umarika abantu erega ni Imana ivuga nti guma kwisi kuko abantu babayeho kwera wewe je ba bantu boy nuvuga fizo yaragize bari bifasha bari na wewe ashitsehi kiri kuna double J kuna double J yaje afise izina giwe ritoyi mugabo abarongera ko nakiko kiri kunova ko ego kiri kuna double J ni bon mugabo y'abandi Dramati bon nego nawe ni bomga nta vyatari yamukoreye tuvugisha ukuri gusa navuga ko Fizo twese turazi yuko n'umuntu ego ni bon mugabo n'aba branding rero uziyango bafise mu muziki aba branding bamenyekanye baramaze gutandukana ubu nibikunda abaje abandi bariko bariyo n'aba branding bamenyekanye bimunaniye naturonde twafise icyo dufise cyitwa nga first promotion na first TV bizofashanya harabu ukuntu bajya hit ndagenda mu kwezi kumwe Bajya hitwa musumo basovye CEO cy'umusondera kabuti tuzi wacu ninkizabaye none ko azisumbije Fabiro bino tuzi wacu ninkizabaye ko azisumbije Fabiro ninkizabaye tuvuga umuririmbyi wa mbere BEL CHRIS yifuza kuza hakazi ninde abarimvyi bose bakenya ALVIN akenewe twamufuma tumuha post kwa tuzazibuye kunyonga bya iboro vy'inani byo mapine twashije ducamo post ngakaza arigisha abantu baduha amahera igiciro cha BEL CHRIS cyo muri concert brother ni igiharuro kimwe kije imbere kimwe sija kivuga mugani kimwe kuduga sinavuze ni kimwe kuduga inyuma n'ubusabo tandatu bagwigene kimwe bene nko dufate nko ngiranye ngize nkiba ko guhana mukuru w'igihugu right now so excellence ashobora kuvuga ati ndaguhaye miliyoni 50 wongereze ukuri indi migambi kuri kwima mugafiza kayimwima koga brother tuvugisha ukuri benshi tuvugisha ukuri baje cyabona target yanje yiterambere brother ndakubwije ukuri benshi wozuza umbyuza cyabari byo mu Burundi bataje kunsaba ikigonga ati dushire basi dufashe dushe muri first gang kwa sawa ndine bagabana ifise 5 million nyisa himwe ndagenda batone Diamond yabatakana yarako wisa himwe osha kumenya sasa cyenda zijoro je yombande ni kuri kwiba je nta numwe vitide nta numwe heranye je meze fresh na Diamond mpamagaye nambye ati bara nije mba CEO uremera mbe CEO Whisky mpamagaye nije mba CEO Chris Brown nije mba CEO we nimba wifuza ko mba muri WhatsApp nije jamba CEO WhatsApp yeso gusa mpamagaye no no cyangwa ati fuma tuba ba CEO babiri ndagenda Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Avuze Flavor. This is Step Media, channel for this industry of Avuze Flavor. Chakinyamakuru cy'abakibazanira bisheshe muvuga muri industry of Avuze Flavor. Nk'utuma tubikora, reka tuze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurukira namwe bakunzi wa Step Media 257. Wherever you are, ndagukunda cyane kandi big up sana vema kuri support wamutwereka. Birarusha kumuhaje, arusha kumutima cyane kako wakubwira iki udashigikiwe n'abantu like n'ibintu vyo nibitera imbere. Birarusha kumutima keshi yo mudushigikiye rero natwigwe bidutuma tugira wa mutima mwiza na wa mwete wa cyane kugira ngo tubazanire ibintu biri update ibintu bimeze neza cyane. Right now ndakubwira ati nagiye gutemberera umuntu mugenzi wanje my best friend mugenzi wanje like kandi abikora neza cyane ni umuririmbyi ataramisha abantu benshi cyane barakunda indirimbo ziwe cyane like je kubwanje namwita BEL CHRIS
BEL CHRIS bamwita BEL CHRIS ya ariko kuri ndi ruhande benshi bakaba bamuzi nka first rapper twaronse novuga amakuru atubwira yuko kandi mwarabonye na conference de presse akubwira yuko yuguruje novuga ibintu vyiwe akubwira first rap menga first gang like this araza kutubwira byinshi kuri we aza kutubwira amakuru menshi kuri we kandi ndazi ni benshi cyane mwari mukumbuye BEL CHRIS aza kutubwira byinshi cyane ariko rero kibazo gihari tuje kumuraba atani ivyaza ariko turazagerageza ndazi birazagenda neza cyane muri ya numero yo gushigikira umuziki wacu ni sawa muti Regie des eaux muwawe Odi safi maze yazenetse fresh maro vugana BEL CHRIS yo fresh boss yazeneza boss ni bon akwita gute wiri kuringa haga wiri kuringa twaraneraga kwa iyi sunrise kuno yitwa yitwa gute first gang je bambwiye ko ari ya BEL CHRIS man ngo nivyo ndavyibaza vyo bari uramuzi BEL CHRIS ndamuzi indirimbo yuze ni ya baramfira we ni baragufira gabu jewe nari mukundira iki BEL CHRIS umusitari nyene yiyemera akora ibintu vyiwe atuje kandi ngo umusitari w'inoti nyishimo niko tuvyibaza kandi bimwe turabibona nyene umusitari w'amafaranga menshi kandi ngo akiri muto cyane benshi bikabatangaza yambarira amamiliyoni uravyemera none wewe jewe ko benshi babipinga no barashaka kubipinga ko yabataramubona kabisa nkaho ubizire n'igikubabwira yuko bashika bakamwirabira bamenye yuko no kungaha itondeza ariwe yayiguze yes ni urije raho ngaha oya genda umukiriya urumukiriya burya je rero nabonye umenga ariko arakwitaho nk'umujira ko umujira kenshi bakunze kumumwa abandi benshi bagiye gana genda umukiriya cyangwa uri muri first gang jewe oya jiraho ngaha nindera sinzi kweli bose ka tubaze mu coiffure bose bite fresh birazanetse neza oya kwitande twa KG Nasir irindi wari uvuze ngo nitwa KG Nasir uri mu coiffure muri first gang muri first salon iherereye he umuntu bayifuza kuza kwiga ni kukayaga nyene just uduganye kujya kane uvuye ku ikaburimbi ucubaza ahantu bita kukayaga niho dukorera kabisa ucubona salon yitwa first salon kabisa kandi tubagirana neza biranameze neza cyane murabakira neza abantu turabakira neza cyane none man ivya BEL CHRIS cyane sivye ibi ni vya BEL CHRIS naje nasinye contrat nganye warahawe contrat nga wari ufise gute uhawe amasezerano na BEL CHRIS nga muri first salon kuba BEL CHRIS ari the big boss ubaha kandi n'ibintu byabikora neza nararyohewe jewe musanzwe nanje ndi n'umuririmbyi arafasha amagandi yaciye anampa n'akazi ni kuvuga kubwira ndi umuririmbyi ugenda inde nemera kuza gukora ubundi umuririmbyi mugenzanje ni kubera nyine ameze neza kandi nyine yishoboye nanje nshobora kuvuga ati kubera amayanzo wakura nzoshobora gukora n'ibindi bintu bigende neza kabisa rero abantu ni kujya nyine abivuga kujya kwa afisa miliyoni kuko nanje nagiye kare ntabyo nemera ariko ukweli ko yamaye akazi kandi mbayeho fresh imeze neza cyane utunze n'umugabo wawe kubyerekeye first salon nga sinova ko nunze umuryango ariko je nyene ndi uribesheje ku bwa first salon yes uravyemera rero kandi ukavyemeza neza ko BEL CHRIS bijya avuga ko afise amamiliyoni yambarira amafaranga menshi kushobora ivyo oya ahubwo navize afise amamiliyoni menshi je ndiko ndaraba nyene ubuzima bayeho no kuna twebwe tubayeho ni ibintu bikaze cyane man sinonka no kubona ndabikubwira yes turashobora kumurongo bazajira jira nini umujira ngaho n'uyu wewe yes boss jira ho ngaha kuri first salon biraze neza ga boss turashima yego bakwitande ga boss nitwa KICLOVE Kiss Love
muri wa mugumwe nuvuga groupe sanguin nuvuga ya maraso umwe muri hari kwa Fabulov turamuzi twata tuzi BEL CHRIS two turabona nabandi bantu bafise amazina agomba kumera nk'ama love nawe uri muri bwo bwoko bw'abaraperi bwa nkabujya bwa Ego je mu bisanzwe sanzwe ndi umufana wa rap sana n'umuririmbyi wa mbere nemera mu gihugu n'umuraperi kandi wa kabiri n'umuraperi kandi wa gatatu n'umuraperi wa mbere wemera ninde wa mbere nemera ni BEL CHRIS first rapper wa kabiri ni Big Farias hatangura BEL CHRIS hama Farias hama wa gatatu Fabulov the Keshan boy none Fabulov aravyemera ko mutoyi wa musumbya rap mutoyi wa musumbya rap arabibona kuko ntabibona yuko ari musumbya ahubwo aranezerwa nuko ubakurikirana yateye intambwe ivanye nuko ari we yamuboneye izuba yamubereye nk'ikirori kabisa urumva yuko ni byiza cyane iyo umuntu uzi ko yakurabiye ko byinshi ariko agatera imbere naho yo kuruta akagera ahandi hantu we utageze ni ngombwa kuguma uvuga ati bwa bundi arico nakoze narico namariye umujya mu sivyo none gese nawe ko burishira aho ngaho urakunda umuziki sanzwe ndawukunda sana usanzwe nawe uririmba oya sindawuririmba ariko urawukunda ariko ndawukunda urumva yuko hazogera aho uririmba jewe Imana ni yabimfasha BEL CHRIS ni yabane yamfasha nko ariko aramfasha nzoririmba yagufashije gute BEL CHRIS yakugize jeraho ngaho yagize jeraho ngaho kandi araguhemba kandi arampemba kandi ndaronka utu SMS tumwe basi nahora nkena ndiko ndaturonka nubwo bikiri intanga ariko nuvuga utwo dufaranga two kuriha amahera y'inzu BEL CHRIS aratuguhemba fresh aratumpemba fresh no boss mwiza sana si muri baba boss babishara baguma bashaka kwinjiza bo amafaranga bataha abakozi oya ivyo ntavyakora vraiment ntavyakora je mutwe burya nari nzi ko Gerard ari BEL CHRIS nyara ariko kurumva kurundi ruhande avuga ati je muziki wanje narawukoze ariko kurundi ruhande ntegezwa ko teza imbere nabandi bantu sivyo none ego uvyakira gute kubgaho nihe message woha nabandi bantu baronse opportunity nk'iyo BEL CHRIS yagize ariko batigeze bakora nk'ibi je ico no hanura abaririmbyi benshi bo mu gihugu babona icambere na mbere yuko umuziki ari vyose muga bivanye na tere umuziki ako barawukoreramo si wa muziki wo gutunga muri vyose ariko BEL CHRIS yarabonye arakora umuziki kandi arakunzwe gose barabizi kandi namwe murabizi kuko namwe muri ngaha ku izina rya BEL CHRIS hama arategura n'andi ama projet yo ku ruhande kugire nababandi badafise ico bakora abazamuri baronke ico boshikako hama nico no hano n'abarimvyi bakomakomeye mu Burundi ntitwirukire umuziki atachoye ko barafasha abandi kuko abastare ni nk'ishirore abantu bose baguma babonamwe ivyamwe rero mu gihe batariko baratanga ivyamwa kuri bafana babo cya kuri banyi cya kuri wa muryango urumva ntubura umustare bikwiye kabisa yes ndagusaba ikintu none boss ego twomura nka BEL CHRIS none igihe mwaza ngaha ntimwamwandikiye nitwe twavuganye ariko yatubwiye yuko sinzi ngo nga around ndi yatubwiye hari twafuye kuza gusanga ni tuzahari exactement reka ndamura ko yabaryamye kuko kenshi iyo aryamye ntakunda abantu bamugora rero niwe bajyamye gushika amasaha ntakunda abantu bamugora none ntubona ko abakozi bari ku kivi none nashaka kubaze ngaho erega abantu tuzanga kubwiwe ni kuvuga asize kuba yicaye ngaho tumwe turyohewe tumubona yicaye ngaho ahubwo rero n'ababona iryarogo baranezerwa sana baranezerwa abo kandamura ko ndamubona kabisa guys wakunze Step Media 257 ndakubwira yuko twaje mu rugo rwa First Gang nage novuga ni First Salon yesreka tuvugana Petit Frere Boss ngo tuvugane gato Petit bit sawa aje kwimwesha nga oya aje werekeje nachinje kuri amastare tweme inde BEL CHRIS kabisa ngo tuvugane boss yazane fresh uko fresh safi Chris ari he ajya none burya abantu bari bakwihenda ko bibaza ko hamagaye BEL CHRIS ugasanga baguhamagaye utari BEL CHRIS kunda kubivuga sana ko dusa gose nimuvukana none famille n'umuryango none uvyumva gute ko waragize mahirwe uvukana n'umuntu munyempano asanzwe yakundwa n'abantu benshi yananje bima kwishima sana bikaguha icigo cisana gose urabona ko uzovuba umuririmbyi akomeye cyane gusomera BEL CHRIS hageze genze fresh ndavyibaza mu mamiliyoni afise burya bakumariye iki
kinini gose kinini gose hasiyo niwe aho mba niwe ikintu cyose niwe none wumva ivyo ntibihagije kabisa ubwa town ufise aho uba n'ivyo urya wibereho fresh kabisa woga ukaryama tayari Rukurumva yuko first rapper nuvuga wo muri first gang nuvuga ari we na the CEO boss bigwaye kaka chavyo vitu njoo kuangalia Isariye basi yazaneza boss vipi fresh baba warafu that's ko jena rinzi yuko mana aboro hasa gutyaga muto uriko mbaze byo mbaze mwaje ugira kinga kaje kuraba first rapper muri first gang the CEO kitera sikia to recruiter nani ba Diamond wakiye mu lebo yako first gang sigaye sumya na Wasafi zo manitwenge sigaye sumya na Wasafi babwire abarimvyi bose batanda bakazi ndagenda uwambere uhagaze bose yabatsega igenda yabatsega pete fresh to me nimeze fresh what's up my people afana ba step media TV I love so much bakobwa abahungu 5 kabisa boy BEL Chris first rapper sigo FBLZ Gint boy first dan first gang aka muri byo ambere yambarira mara meshi cyane kabisa ba miliyoni muti Yes novuga BEL CHRIS novuga kino gikorwa wakoze ari benshi batabitahura batanavyumva batumva yuko BEL CHRIS gushika kuri no munsi asense ufise abantu benshi novuga aho akazi bakabibaza yuko ari ama bla bla benshi y'abarundi bakunze kuvuga ariko kuri no munsi twe turabibona miryango irenga 50 ifungura kubera jewe ndagenda mi 50 habitants imiryango 50 bro babwire bose babihebe ndagenda uri muririmbyi ujeje kunywa ubunani droge atakena ke mu marira abandi baririmba muri kawaida afise cyane abandi baririmba kuya kuba Diamond Mboso ashobora gufasha nyina wiwe nari nakuru mugabice kuri Diamond Platinum nanje abandi barenga 50 babaye ko bwa first gang bakamenya abandi bagore babo abagore babo bagacha bamenya indi family mugabye byavuye he kwa muri first gang nakubali none kurekera n'abatavyemera none gamana kana chega weja era abantu batavyemeraga BEL CHRIS si just cyangwa kubana beke no batakwemeraga mu si mashaka no kunyemera ama miliyoni ko batayemera yuko BEL bikana kimwe abarundi kawaida kimaze kubona abantu bameze bakunda ibintu just babona biboneye kuko ni kenshi bambwiye ati okay wambara amafaranga menshi dushaka facture ndavuga naho rero sinkene kubemeza abantu vy'impuzu cyangwa shaka nkora ikintu uwari wese azovuga ati ebana wow nivyo wamujama vya binini nivyo yo hamba ati acha ni first gang irimo projects zirenga 10 star ntumbwire project imwe iteza kubirimo abantu barenga batanu nk'ibi salon de beauté iteza kubirimo abantu bashika salon de beauté hama salon de coiffure iteza kubirimo abantu bashika babije barenga ibintu bya vernis n'ibiki naho gusa hari ibindi bikindani dushaka kwa umukozi azoza ejo shadisha ibindi hama batangwe gukora ngaha dushaka ibintu bya makeup ibintu bya studio izo biri ngaha first TV biratangura first TV kugira ubwo buca bugaragara oye kuri kwimana first TV ucabaza ko yoca kintu imeze gute man ibintu birenze mu first TV ndagenda ibintu bya BEL CHRIS uri gukorana ikiganiro brother zara amafaranga modoka ndagenda imodoka ndagenda ni kuri kwimana hayo habamo first G first baraf first karanga first salon first promotion first salon first vernis first bodyguard first makeup brother byose ndakubwira ivyo byose birimo abantu benshi abantu bose bategerezwa guhembwa ku kwezi c'est-à-dire n'inzu gushaka inzu yunga inzu tubamwe inzu z'abakozi inzu dukoramo ivyo bintu mani n'amafaranga menshi ukacuza nko muri imbere karavuga ngo Jeff amafaranga afise iki brother ngo MT number 1 nini ngo hanze brother calm down MT number 1 ko nalari diaspora afasha abantu bande bafungura kuberawe ega cyo turabama umarika abantu erega ni Imana ivuga nti guma kwisi kuko abantu babayeho kwera wewe severage niko ndagufasha uronkiki muga nawe uri kurafata uratuma abantu babaho kubera wewe ega abanyamuzika to igese ariko kuri ndi ruhande BEL CHRIS akubwira ati ari abantu benshi cyane vyito ko bafite amafaranga ariko nta bintu biheboneka barakora brother ndakubwira ikintu kimwe Beni nejo jo ni wagura imodoka gaho umuntu lift Imana izo gushimira kandi zivuga ati mwana tora amafaranga y'igitoro kandi ko hari umuntu lift just werekanye icumari n'abandi barundi sometimes umuntu ariko aravuga ibintu kumabona menga ni kwishima n'igiti mugiye ibintu navuga ndazo wari wese aza gutaho ifore ko duga lizo menya ati nimba ndi fizo mariki abarundi sivyo nanditse amateka ya mugabo mariki abarundi nimba ndi rolo mariki abarundi ushaka kumbwira umuririmbyi motife ngo Ufise katakina nk'umuntu kwafasha undi muntu nguriki nibikunda yes novuga ni example watanze ariko kuri ruhande turabona novuga hari aba Simba gang baroriro baragize amalebo ifasha baririmbyi ba Bantu Boy novuga Fizo baragize baririmbyi ifasha baririmbyi na wewe ashitsehi
kiri kuna Double J kuna Double J yaje afise izina ryiwe ritoyi Kiriko. mugabo abarongera ko na kiriko nova ko ego kiriko na Double J ni bon mugabo ryabandi Dramati bon nego nawe nyene bon muga nta vyatari yamukoreye tuvugisha ukuri gusa navuga ko Fizo twese turazi yuko no muntu ego ni bon mugabo naba branding rero uziyango bafise mu muziki aba branding bamenyekanye baramaze gutandukana ubu ntibigikunda abaje abandi bariko bariyo naba branding bamenyekanye bimunaniye naturonde twafise ico dufise cyitwa nga first promotion na first TV bizofashanya harabu ko bajya hit ndagenda mu kwezi kumwe Bajya kitu amusumba basubye CEO na muri kwivana nawe uremera ko aza gusumbya hitse canke uzocugira kaka system kakaniye iyo umuntu agusumbije ari umutwara ari umugaburira ucumufyondera kabuti tizi wacu ninkizabaye none ko azisumbije Fabiro no tizi wacu ninkizabaye ko azisumbije Fabiro baramusumbije hit ushaka guteranya waza no guteranya ushaka kunduguruka WhatsApp map twaje petit frère wawe yatubwiye ati no ujya mu jeha wakubwira ati ni wa mbere ni BEL CHRIS wa kabiri ni Fizo wa gatatu ni Fabilo tugiye gute iyo jana bivuga machambo ngo kwishima machambo ngo kwishima ariko byavuze ubundi ni fresh ni bon guest turi muri first gang novuga muri family novuga mu muryango wa first gang mbega wibaza yuko umuntu yifuza gukora hano novuga BEL CHRIS naje ndifuza akazi ko gukubura nganda ndashobora gukora ibintu mani ariko umhemba neza ndashobora kubikora aho hembwa ndorare ndakenda duhembwa Davize sasa tushaka kuzafungurira jewe Ngoko ni fresh ibu. Amaspaghetti twangu nutuyoka ndagenda twamenyenga. Bazari ibiharage ni. Twamze nga muri festival. Navyo tuzi. Yes, nuvuga umuririmbyi wa mbere BEL CHRIS yifuza kuzaha akazi ninde? Abarimvyi bose bakenye canke bafise uburyo mugabo avuga ati turashaka kongereza fresh. Abarimvyi baje muri studio bigoranye nko kiriko nkira kubona so indirimbo ateba. Ushaka kwafise kazo cy'amafaranga nibisanzwe. Erega abarimvyi b'abarundi badufise. Ushobora ngoma ngo canke shomerano canke hengereka ko tafise kumurondera akazi ko ubuzi ni bwinshi muri nga akazi kamurisha showbiz ya fresh ataza gusari. Tukamuha nka post ya first y'ubugera garani bwa first promotion abakeneye promotion yose kumenyeka bagaciwe. Fresh turamuhemba agakora indirimbo. Uratwenga just uzotwifise ryari soon has mu director akora ama video azamukora indirimbo akora ama video fresh avyo uri kiri kuwa mbere wa kabiri abandi bose Alvin wewe Alvin akazi wo muhara yarakenewe Alvin akenewe twamufuma tumuha post kwa tuzazibuye kunyonga bya iboro by'inani byo mapine twashituje ducamo post ngakaza arigisha abantu baduha amahera tukamuha amafaranga yiyo tukamuhemba kweli yigisha abantu kugira iki biya biboro byo kunyonga amapine yiyo nyongesha amapine tumuhemba kweli aguma nga agaca bari habo ari habo bamupa ujya mugore bamupangi tukamuha shamble ngaho Akesdan sibaza ko yoza kubera afise waka yiwe afise ibindi bintu byiwe nibaza ko ari busy n'ibintu vyiwe Sadbi impa iracari sinzi ni ubiza wose umuririmbyi bon sinzi ko akora bojena uwo ari wese none yifuza akazi imijyango iruguru kuko wavuze ko wabigize kugira ngo uteze imbere abaririmbyi twe turagerageza umwe nk'abo muri abo uvuze ngo mvuga yuko abaririmbyi bose nibaze nabo banteze imbere kuko nabishizeho ku bwabo ni serika nave yose yaze ngo kwanza bamusige vera bamusige mega bamugire makeup muri salon do bamukore fresh Fizo nta mpamvu yo kwimwesha hariya na hariya naze ngaha babumye muri first game roriro bamunge ndakenda Sadbi dread bamushira ko ngaha cyo shaka byose very nice byo tutanaza ngaha n'urumogi turazi retamvye ntavyo yemera nawe retamvye turayuba nishobora kudanaza ibintu tutananabona kubona kandi byo ndabona ibyo nivyo twabikora mu ibintu byose by'iterambere bituma kuko umukuru w'igihugu yavuze nyine icubahiro yavuze ati nimwifate mwingunganye mufate namwe muhaye nakandi kazi abandi bantu mwingunganye ikintu umuvyeyi yavuze Petero Nkunziza nani Petero Nkunziza yakivuga na Evariste wacu yakivuze cyamwubaha cyane akubwira ati nimwiyungunganye mukora ivy'akazi muhera abandi akazi apana ko murindira kuri leta gusa kwisaba akazi na mwingunganye rero twe tugira kintu ubutungane buvuga igihugu kivuga ko turacubaha cyane bagurikiza amategeko y'igihugu ukreya akazi kugira ngo uhe akazi n'abantu urumvije niba biryoshe niwiyumvire icyo ubundi buzogufasha ahubwo wiyumvire icyo uzofasha Burundi cyane cyane ariko abandi bantu bace bitabura mu yindi nzira ati BEL CHRIS yobatugaye twebwe no muririmbyi wahiga yeje sino ma system ariko nibisanzwe utaje fresh jenga abinjije
500,000 ku yindi poste bakinza 500,000 hayi ni poste 500,000 nkara miliyoni 3 ku munsi fresh wagiye muri concert baguhaye 1,000 je ngoma niryamye je numbona nubona amafaranga y'Europe je ngoma ndyamye tu warazana umunyarwanda kazi wawe cyangwa umunyarwanda wawe ugatumira wa petit fresh mimi niko poa uko fresh niko sawa bitu biko bien uwo habwa vuye muri concert azambwira ati nchorera mari ni cash ngiye umukozi atigera murungikire 50 cyangwa murungikira akaba arifashije kandi yavuye muri concert ngo ariko je nta kibazo mfise concert nkazoza muri concert atamaye amafaranga ashaka fresh igiciro cha BEL CHRIS cyo muri concert brother ni igiharuro kimwe igiharuro kije imbere kimwe sija kivuga muga ni kimwe kuduga sinavuze ni kimwe kuduga inyuma n'ubusa butandatu urumva n'ama miliyoni umuliyoni umugizwe n'ubusa butandatu imbere acaje y'ibindi bitigiriro ubimenya cyo turavuga unyuma yaho n'ibikondo uzubaze kuri dollar plane barandondeye umwaka uheze umwaka ngende kugira muri ya bolo picnic vyabo ndabwira mamiliyoni barati nigerisa twara abandi bapeti baborohera fresh tu sasa none hanze nizosubira hanze ndavuga yuko nagasupira cyane amafaranga mu minsi yahera mugana byatebane foko ndabigabanya haba kwafere babizi iki nzojayo bikenewe yaje bikenewe kabisa urukurumva yuko ni muririmbyi like ataramara n'imyaka 10 muri industry ngo abe mu ba legend ariko kurundi ruhande urumva ivyumviro vyiwe n'ivyumviro birashe aragira vya bindi nyene leta mvye yamidutumirira dukreye ubuzi kugira ngo duhe ubuzi abandi ko abaririmbyi benshi cyane baguma bifungiye mu muziki bagwigene kimwe bene nkubu dufate nkubu ngiranye ngize nkibako cyo guhana ukuri gihugu right now so excellence ashobora kuvuga ati ndaguhaye miliyoni 50 wongereze ukuri indi migambi ukuri kwima mugafiza kayimwima kuba brother tuvugisha ukuri benisha tuvugisha ukuri kuko cyabona target yanje y'iterambere si bya bintu by'abandi basane babamenyeye umurivye amaze kumenyekana brother fresh man torage nongurire takatari haya kariwe ntatabona brother ninzogunu amaso frema kwera bana kwari fresh sana amaso yerabutse iminwa nayisa gute iminwa abakobwa nibo bivuga ati rero mukuru w'igihugu wewe urumva yuko yo gutera iryo teka akaguhuna uvuga nta nundi muri ivyo bigirira yohajeho ati neza wewe vraiment urafise ivyumviro vyo guteza imbere nuvuga abandi bajene waruguriye salon ahubwo turabona amafaranga genda wongereze kugira ngo nabandi baze ubateze imbere ivyo naga festival Jesse rokunze step njya kuri 5 je nifuza kumenya ati mbega umaze gukora ikorwa nkibi nabaye baririmbyi musangiye ubuzi bwo kuririmba bagushigikiye bavuga ati petit unafaka kitu cha maana sana Fabio Lovege cha press conference yaringa wa mbere ariko inbox nta bandi baje kumbwira mugasuko batabonye important yabyo ahubwo nuko bavuze ati none why ashika kuri ibi naturagira ariko bagaca bibagira yuko hari ibindi ntashira hejuru Ufise kuko nkubu sinashobora nkumva ngo ngire press conference ngo ndafise imodoka mu barabara avyumva press conference iragoye avyumva sintu byose umuntu avuga mugana cyase nerekane bitoyi hamavuga ati est-ce que no mu millionnaire cyangwa mu millionnaire nico kintu cyashatse cyonyene kuko umuntu afamaze kuba afise umuliyoni umwe bamwita umumillionaire rero intebe imwe hagirimo muri 2 million man uzigure mu Burundi beni bazi kamera 2 million ije ntebe imwe yarice ku mukiriya hajya 2 million beni je ndazi nakubizi ni mutabizi ntinyuza oya deje abantu bafise ibintu by'amasalo babibonye sa hama kicho ni cyambere aho ubu yigure mu Burundi sinazo zavuye Dubai izi ntebe izi izi verni nazo zavuye he brother verni byinshi byaje bizananye ariko tunovuga yuko je Panisha kuvuga ibintu byinshi reka ibikorwa bikogwe bakuzi nk'umunyefara amafaranga hamavuba twasuke mu indirimbo ndakenda mimi hafu ya indimo nturayire kurama kona stock ya nyimbo karibu 10 y'ama video bro yindi nturayire kuraga muta abantu bafite target yo kuvanga basoye indirimbo ngo muri December ngo barinde imisi mikuru undinde target nakwitanze je Ufise stock indirimbo nakoze kwa mwaka uheze ushaka kukora karirimbo ngo uvuye mu mimba ucukura karirimbo ngo usohora brother ndi yakobesha ubu twara afaherwa kuvayo mute bakuvayo kwe afanye na mimi nifanye twana ni mukari ega hari biya bya kera twataze time ubu nta time kuba na first gang yaringize busy brother ndakubwije kuri bench wozuza umyuza cyabari byo mu Burundi bataje kunsaba ikigonga ati dushire basi dufashe muri first gang ko so ndinde bakabana Ufise 5 million nyisahimwe ndakenda batone Diamond yabatakana yarako petit film maso ni wisahimwe wosha kumenya sa chenda zijoro je yo mbandi ni kuri kwibaha uri hero uri gabo wosha uzoyimenya ndimi misoho uzomenya ndimi misoho Jesse urukurumva ariko kurundi ruhande BEL CHRIS urashafite akazi kenshi hari abaririmbyi benshi bariko barakora hari n'abandi novuga bari mazigiye kirekire batariko barakora afite ibikorwa byabo babitse zite kuvuga nka Oleg urabona ko afise igishyo cyane cyo gukora cyane uko tayari kweri utasambuwa kweri brother
ege kera nishaka kigoye kera na amafaranga turabizi sivyo mimi niko na hela zangu tena ndashaka na support y'abantu bo ari bo bose kuko nta muntu yamayikwiye je nshaka cya kabiri ndamusumbya talent Oleg ivyo ndibaza arabizi rap zacu ntizisa flow ntizisa style kuntu duhindagurika muri beat ntibisa je ndi mu kwandika ndimo ndivugiriza beat bro nimba ari nkivugiriza fresh nkama ati ngati expert nkorera uko nampigia akumveza manota ko nshaka kamvugiriza suyaga navuga ati dendekanye ibi agafata sije akazi mu ndirimbo zimwe ku bintu bidasa so biratandukanye cyane umuziki je hip hop narayize no muri family wacu family of baza twafise igitabo cha hip hop vina irondera uko style uzirondera uko ima style yamwe no kuyarondera uko kugira iyo haje umuntu muguma mukane collab aje muri competition aje ku izi style izukoresha kugira umushire down amakupiri ibiki niki byose turavyiga rero kwa navize nkabimenya ndra now sinumva muri imvyo za kunkanga man brother mimi je keno baba kwa narimbuze kare mu buryo bumwe bumwe ntabwa kusanya fresh ushire amafaranga yawe aramwe gitigiri kimutaruza hari kugira ngo uyafatanye neza cyane nashatse kwihuta kwanza ibintu bimwe ndayipange fresh na nkore ubure gitigiri cy'amafaranga yawe nisubaho kirakwira ndashaka support mugabo ayahara fresh arakora tutapambana wewe mwenyewe kama fresh rap on fresh game kandi rero je nta numwe vitide nta numwe heranye je meze fresh meze fresh na Diamond mpamagana mbwati bara nije mba CEO uremera mbe CEO Whisky mpamagana nije mba CEO Chris Brown nije mba CEO we nimba wifuza komba muri WhatsApp nije jamba CEO WhatsApp yeso gusama mpamagana wono ochunya bwa tufuma tuba CEO babiri ndakenda sinoja hejuru ya matuba ba CEO babiri atira fizo guhamagara unyene CEO babatu boy chabati fizo zo ndi bahize imyaka 3 manze ndagukore iyi voice yako ntameze fresh urabona ko bari brother sadba guhamagara muri first game afu muri yakugira akaboro man arabizi shako moroge none ya tarabizi kwe none umuhaye ngayo mopeti yagize bibiri na kaya bro anga $500 mil $500 mil amafaranga ni $500 mil $500 million mbona kuvuga $500 million turi kurumva kugira cyane Burundi kamu Rwanda Kenya East Africa yose Ufise mba muri East Africa je nyene Diamond Kuti akarere kose hasi East Africa je nyene acha kurabi inzu imwe yo muri inzu kwira East Africa totomoye inzu imwe ndashaka yubaka East Africa yose inzu y'ivyumba miliyoni n'imiliyoni yes what's up my people Step Media TV muze mudushorere oya je nakwemereye vraiment aziko tubana juste around my brother je nzonza kwemesha nga uyamukafere ni gisigo ni special arakomesha namupime kuri look yanje nga akabaro kubwenge cyane ubora Freemason musige mwiharaje mututo usaba wewe ngo mudushorere kandi n'amafaranga make tutuvata fresh nta kibazo hano tubati none ko ari sare mu mirimo umupetira cyagenda hanze muti ayi wama mahe sinzi ubahageze kwa namaheze tubugana ngo nashengo ndi busy musarabizi ariko amafaranga urumva amafaranga mu mayiragize cyangwa muri man ga amafaranga ni menshi urase kwishima to ndiko banki nyene bivuge bakore dukore tureke amajambo tureke n'inzigo kabisa guess wifuza rero kuza kumuterera canke kumushorera novuga BEL CHRIS first rapper novuga the CEO muri first gang sivyo nega usakomera CEO mu majambo yose CEO ni gifara icyongereza kigoye cyane Ibyo rero si uvye gaje sindi CEO. Tuba dufise ama diploma. Yitwa gute none? Yitwa gute? Chief Executive Office. Akobali. Dusubirire bwo. Dusubirire. Swarimvye bagaruka muri 11 ngo baronse hit bashobora bihe. Ngo ni iki? Cyarahisho. Matwiga twaheza fresh. Ubaheza amashumu cyarama. Akwazikira kuri medio gashujaga. None nkubo Oleg gusaba collab vyogenda gute? No musaba ibisabwa tubikagenda fresh. Ivyo wo musaba ni biki? Amahera no gukontrola rap yiwe rap yiwe urabona ko itogenda nivyo wowe wifuza cisinzira muri beat urabona ko mutohuza ama flow gusa dukoranye ni fresh kweza cyangwa abarundi boryohe ko bari indirimbo Ufise vibe kuko tuzokora to tuzokora zofumi ba collab itagiranye neyo kuba cyo soma ngo BEL CHRIS featuring gore jewe zofumi ba collab itagiranye neyo abantu first gang none aje kugubwira ati nshaka kuza muri first gang ndamutumpatia akazi cyane tukamusha muri under management tumukosora ati brother kuya ntuzosubire gufungwa naona hivi na hivi pete yangu sio fresh hivi pete yangu hapo na decone hapa lakini fresh changaha
kandi yohembwa neza yocaye bantu mu store wiwe ntumbwiye Guys, ni bakunzi ba Step Media kuri 5-7 tuko turavugana na First Rapper, navuga the CEO muri First Gang. Ibintu meze neza cyane turabonye vraiment niyaze amasigara cicaro, si vya bindi bakunze kuvuga bati ngo abaririmbyi batunzwe no kwiyemera gusa, wowe bakubwira ati je ivyo nakoze narabishitse ko sivyo na BEL CHRIS. Yes, no bayifuza kwiteza imbere yo kwegera hanyuma ukagira icyo umufashije sivyo no? Ni sanzwe abaposta hararonka aba uko ngado bagaze mu miliyoni muto. Menshi. Nkitapi je nifuza kumenya aho wayiguriye. Brother nakobye je ibintu byinshi ndabituma hanze kubera ko bigire nani bigire nivyo babifise nani ya Cavalier cyambere kandi nivyo babifise n'ubukomezi rero vuga yuko nibaze badushorere tugira address bamenye yuko address ni kujya kane muri Musama impande ku kayaga ibintu zenya ba antage bihana umuryango ucabona logo isumba izindi logo iyo bita nyina wa logo nyogo wa logo BEL CHRIS ndagushimira cyane bose bro wabwire tu aka message wabwire abaririmbyi bangende ko pole brother ndakubwije ukuri benshi je muri ndazonyitambika imbere ubu hata wezi kumbere tuvuga ati abaronse collabo kuri wewe bwa mbere rero urumva baratomboye brother ubu byo nagorana kona acha kanihorere nkawihorere ibikorwa bizivuga soon kagiye kwa ugiye gutwika First Rapper nzoga nanyoye tabe nanyoye ntayo niyo kivyuka kandi turabwete soon wewe wamuririmbyi uri mu Kigobe wewe wamuririmbyi uri mu Carama wewe wamuririmbyi uri ku Mutanga wewe wamuririmbyi uri mu Kanyosha wewe wamuririmbyi uri mu Cara wewe wamuririmbyi ahari hose mu Burundi bwose na East Africa brother niye jajara Igezi rukuru bayi ko BEL CHRIS akubwira ati ni mwicare kandi ivyo muko murakora like kubikorwa vyiwe mu bikore neza kuko bizagiye kuza urumva yuko bitagiye korohereza abantu itegura ndondera amafaranga menshi bya Tupac igiye kuhava igiye kuzenza First Gang sasa hera wipange fresh Tupac shakura shakufu tuvalera kwa brother next week ndabatamwe imitriko nukuri kwimana ibilong mash binini byose bishaka by'amakapi brother bisara kusani nomi itakuwa ni kupewa kwa pesa au tutapewa kwa mama zawadi twebwe target Ufise niyo gufasha abandi bantu bisigura ibintu dushaka kubyaza umusaruro mugabo dufatanye fresh avyo mu bati itiko nimba bibuze 30,000 nanje mvuga ati okay nimba je ndabikoresheje ku mafaranga menshi asombayo ni menshi mugasi shaka amafaranga imbere garuze make yibasi hama mugabo abantu babegwe bagende fresh dufashanye muri one love kabisa kuko sishaka kubango muzo ngo nazikoresheje mu Bushinwa nazikoresheje ngo nazikoresheje mu miliyoni ngo ndazi gushaka mu miliyoni ndazi abarundi ndazi situation mu Burundi kabisa